Ndabaramukije cyane bakunzi ba Africart Gospel TV kuri microne ihuze Cedric. Uyu munsi ndi kumwe n'abatumire badasanzwe, ndi kumwe na Victoria Estime n'abajene basanzwe barimba indimo zo guhimbaza no gutazira Imana. Ariko kandi uyu munsi nabatumiye nk'abavuga butumwa, sinagunda barimba gusa no kuvuga ubutumwa barabizi. So uno munsi mfite theme yiswe igikorwa cy'umusaraba, niyo tugiye kuyarako cyane. Sinibaza ko nza kuvuga byinshi kuvyerekeye Victoria Estime ko mwese muramenyereye muga mubibona ahantu henshi hatandukanye. Rero nko musanzwe mubizi Victoria Estime niba nindwi, ariko uyu munsi natewetika no kubana na babiri muri bo. Donc numvume ngo noheri uburyo bwanje yitwa Bonheur dusaba canke Bonheur Victoria Estime canke supernatural. Gute Bonheur. Amahoro cyane. Umeze neza Cyane gose. By the way, why supernatural? Bidasanzwe. Ibafwa ubwanje hari umuhungu munini cyane yitwa DAVY Nzeyimana Lionel. DAVY gute? Ore. Umeze neza? Yaraye mu hemu. Mwamaze kwamutse kumena Victoria Estime. En fait nk'igitangura kwiyumvira kuba tumene kiganiro. Byacihurana no kubona mwatwaye awards zibiri. Cyane ubona sikibazo kivuga gucyanye. Mugitangura dava kizana iciyumviro hama mukagisengera mugatangura mukabikorerako, hama mugatangura kubona ivyamwa plutôt no gusenga bivaye no gusenga hamwe n'ibikorwa byanyu, hama bigashika gutwara award. Tifuza kumenya Davi imbere yisinzi ry'abantu ugiye gutwara award, ni gute wacibona Imana amaso yawe bivaye no kuno wari ubona igicapo mugitangura, no ni gute wacibona Imana canke nk'umuntu agwati uca wita amazina nk'atatu Imana wari gucita gute imbere y'ijya Mose? IGIKOGWA no itamenshi omega no itamenshi ariko bijya biduha intege, biduha bisubira kutwibutsa ko gabundi rya jambo yatubarira ni ry'ukuri, gabundi byavuze arabiherekeza mpaka bishikije, gabundi si twe twenyene tuko turabikora, ahubwo yaradutumye ikigenda ijyananye natwe. Nico kintu gikomeye ku Mana. Imana yigutumye ugenda wenyene ariko ijana nawe mu byo bintu gitumyemo. So bikwibutsa nyene ko nibitaraba bigomba kuba vuba cyane. So gospel ikatera imbere, turabona abajene benshi basoka kuri indimo zitandukanye za gospel, ugasanga ziko zirafasha abantu cyane abajene usanga adatahura ibya gospel, mugamaze kubona wa muntu agiye akabihindura dupata akabishaka muri rap cyangwa akabishaka mu yindi ngabano ya ronse, ugasanga bikorashikana abenshi kugakiza. Ariko nariyumviriye ni gute mwiyakiriye mubonye ubutumwa ko buratera imbere, ugasanga namwe harimo n'uruhara rwanyu, ugasanga muri ko biratera imbere cyane. Ni gute namwe muheza bika mukimva muri mwebwe? Ndakubaze Bona. Je numvuga nti umunezero udasanzwe, kuko yiri kurabona ko igikorwa tumwe gukora kiriko kirashika. Jambo ry'Imana ngero tubwira ngo genda ubuno butumwa bwiza bw'ubwami buzokwira ku isi yose. Iyo twe turabona ko ubutumwa bwiza buko burashika cyane mu bajene, bamwe bafise za Nkomezi, bamwe bagifise indoto, bamwe bagifise kazoza. Ubu butumwa bwiza buriko burabashikira cyane ku bwinshi, umutima wacu uranezerwa cyane. Ego rero nk'uko uvuze ati natwe hari nico turaterera muri ivyo, turishiriza kunezerwa gose kubona ko igikorwa twatumwe kiriho kirashika. Ego bamaze imisi musore ndemba zitandukanye cyane ama collaboration. Donc ndibuka vale pasi mwarakoze na Palambulate na umucomedienne Alice hamwe na Magaba. La pasi na mwarakoze na Redemption Voice hamwe na Ahera na Ipen Sound. Nirihe banga rya Victoria Estime kuko numugwa muronka ama collaboration menshi. Mbega ho muravye nka Redemption Voice mwana kare bakuru banyu niko navuga, usanga nyene biba biryoshe kubona nk'umukuru waje ko amuteye wanje fashe ikintu kanaka. Muraheza mukimva gute? Mbega ho nibihe banga Victoria Estime fisiga ngo muronka ama collaboration menshi? Mwatwaje ngo nibihe banga iki, ariko nta banga dufise abandi badakoresha ako gusa n'ubuntu bw'Imana. C'est la grâce de Dieu kubona ko Ipendo Sound, Amagaba, Alice n'abandi ya Redemption Voice bashobora kubizera situ abari ikintu kinini. Hama kuri Redemption Voice ho biratandukanye kuko urabona ni bakuru bacu batanguye mbere imyaka myinshi, turi bato bakora ibikorwa byiza, album zabo zisohoka, and
tuzisengeramwo bro umunsi batubarera ko bashaka ko dukora n'indirimbo cyari ikintu kinini kuri twebwe barumva ko gabundi bya bintu byacu biriko biragira kuri bya bintu byacu n'abakuru bacu urashobora kubona ko ari ibintu bizima ibintu byiza kandi nabo bifuza ko twokorana ikintu so cyabaye kinini ni imwe mu ndirimbo zabaye zinini cyane l'année passée tw'imigambi atari no muri gospel gusa mbere no muri sekira ari ikintu ciza cyane ifoko zino ndirimbo z'Imana zirenga imipaka zive mu maeglise zisohoke hanze rero nako ndavuga bwa Redemption Voice tugire ko tunabashimira we appreciate cyane opportunity yari nziza cyane it was great gukorana n'abakuru bacu yari umunezero udasanzwe kuri twebwe hama no ku bandi bose twakoranye yari umunezero Ipendo Sound twakoranye indirimbo nziza cyane nabo nyene tubaye shout out aho bari Ipendo Sound tubaye shout out Amagaba twashizemo rap mu ndirimbo y'akaranga it was great kandi byari ibintu byiza cyane shout out ku bantu bose twakoranye Ipendo Sound Redemption Voice n'abandi bose tugiye gukorana mu myaka iri imbere kandi n'uyu mwaka dukomeza dukorana ifoko dushira ingufu hamwe kugira ngo ino gospel music kibe ikintu kinini ubutumwa bwire kure ariko kandi tunubake nino gospel yacu muri rusange kuko ni byaba bikomeye batonya bacu bazokurira mu bintu bisanzwe byubatse bazokurira mu bintu byoroshe ninafata no koko na Redemption Voice na Ipendo Sound na MTC na SMS nabande benshi Big Zoe twavuze indirimbo twakoranye na Big nyinshi tugafatana ba Kerosi ba benshi ba Mushindi kiba ari ikintu kinini tuba tuko turubaka empire ku buryo n'abatonya bacu bazokurira mu bintu byoroshe bisanzwe biboroheye kuko byari ibiko bitwe bitugoye ubu ni byiza ko abatonya bacu bazoza bitameze kabazo kanyu gatwinjije kuri deba nakerekeye Victoria Steam mweruka mu Rwanda shaka kumenya Victoria Steam agiye gukora iki mu Rwanda twarabonye amafoto muri studio twarabonye mu biganiro Victoria Steam agiye gukora iki mu Rwanda twe tujanye n'indirimbo twaronse message yo mu producer mu Rwanda byose tuzobivuga nibaza ibikorwa bimaze kuja hanze urumva yari collaboration hagati ya studio mu Rwanda na Victoria Steam and byagenze neza twakoze indirimbo zibiri imwe iwacu n'iyindi tuzomenya vuba cyane but yari bihe byiza twagize experience nziza abarundi nibo bacumwa n'ikirundi ngo kanyoni katagurutse nikamenya iyo bwiza twarize and twarakuze twaranapangiye n'ibindi bintu bishasha muzomenyesha twinjiye kuri deba yanje ya just gango to akabazo kamuce tumefite kuri Victoria Steam ngenda tubajije so teme yanje ivuga ngo ikwacu umusaraba ubwa mbere numva ikintu kubaza ku mwana w'Imana umusaraba usiguye iki ku mwana w'Imana umusaraba usigura ikibanza ivyaha vyiwe vyahaniwe n'agakiza kiwe kabonekeyeko ni kibanza caho Imana n'umuntu bahurira mu buzima ru Kristo iko umuntu yumvise ikwacu umusaraba yo kumva iki Davi umuzima ru Kristo umuntu yumvise ikwacu umusaraba yo kumva ahantu hagaragariye urukundo rw'Imana ku buzima bw'umuntu ahantu Imana yaje ku manifest urukundo yari yaradukunze uherekera hose birivuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze wari mwisi niko gwatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira twizera iki twizera ico yakoze ku musaraba ku mwana w'Imana nyene tukiri ku mwana w'Imana nakaye gaciro umwana w'Imana akwiye guha ico gikorwa cy'umusaraba agaciro akwiye guha igikorwa cy'umusaraba ntashobora kwitwa umwana w'Imana atagikorwa cy'umusaraba kuko adapfuye ngo azuke ntushobora gukizwa agakiza ntigashobora kubaho ataguseseka kw'amaraso kuko ataguseseka kw'amaraso ntago harigwa ibyaha udahariwe ibyaha ntushobora kuvuga ubwa kabiri iyo uvuze ibasha umusaraba ntiwibagiye ikintu cyitwa ubuntu ni iki Davi ubuntu nivyo twagabiwe tutarondeye ubuntu nivyo twakiriye tutazi iyo byavuye iyo ariko aravuga ngo dufitanye isezerano n'Imana nta mwana w'umuntu afitanye isezerano n'Imana twe turirezi bitagisezerano Imana yagiranye n'umwana wayo rero twe twakira amarezi tavuye mu masezerano yagizwe hagati y'Imana n'umwana wayo so rero ibyo tuko turakira byose n'ubuntu bwayo nta kintu narondeye ariko navutse nsanga ibaze bibiri kiravuga ku byerekeranye n'abasokuruza bacu birivuga ngo bapfuye bifuza kugera mu byasezerano ariko ntibigeze babigeramo barabibona biri kure bakabisasirira praise God ariko twebwe ntitwabirondeye habaye umwanya wo kubirondera twabyawe n'ayo masezerano
hari amasezerano yabaye hagati y'Imana n'umwana wayo, natwe twaje turi resulta y'iryo sezerano ry'Imana n'umwana wayo. So bisigura yuko mu gihe turimwo ntituriko turarondera kugera mu byasezerano, ahubwo turi iryo sezerano yene Imana yari yarateguye kera. Praise God. Bibiri Paulo navuga ngo twatiwe ibanga ry'ivyigomba. So it means ivy'Imana yari yaragomvye kera, cette fois-ci ntihazanye abantu kugira ngo ibashikenemo. Cette fois-ci ivy'Imana yari yaragomvye, kuko ivyo yari yaragomvye yari umwana wayo. Uwo mwana nyene yaciye avyara ubwo bugombe bwayo. Praise God. Bishobora kuba bidatahuritse, but ivy'imwemo ntibitahuritse nyene. natubizongera Yakobo aca bivuga avuga ngo twabyawe n'ijambo ry'ukuri ririho. Musanzwe twabyawe n'ubugombe bw'Imana. Ijambo ubugombe bwayo nibwo bwatuvyaye no munsi. Tuvuze ubuntu bw'Imana rero, tuvuze Imana ubwayo niyo yatwivyariye. Imana n'ubuntu. Niba tuvuze igikorwa cy'umusaraba tukavuga n'ubuntu, ivyo bintu biratandukanye? Oya, ntaho byotandukanira, kuko ubuntu bw'Imana bushika ku muntu biciye mu gikorwa cy'umusaraba. Ukumva kabize musanzwe ntitwovuga igikorwa cy'ubuntu ku mwana w'umuntu atari igikorwa cy'umusaraba, kuko birivuga ngo ubuntu bwazananye na Yesu Kristo. Ubuntu n'ukuri byazananye na Yesu Kristo. Twabibonye ryari? Twabibonye agiye ku gikorwa cy'umusaraba. Rero dushobora kuvuga ubuntu ngo tubutandukanye n'umusaraba. Yego, n'igisuma iruhande yiwe ku musaraba bacu nshingira Intahe yuko ubuntu bwari muri haryo. Bagiciriye urubanza, abajeje guca imanza bamaze kukibwira ati wowe ukwiye gupfa, wakoze ibyaha. Muga Yesu akaca akibwira ngo uyu munsi urabana nanje muri paradizo, kuko yizeye umuntu ari ku musaraba. Ndibwira uwari hasi yibaje ko kigiye ahandi hantu, mugabo cyo cyari kibizi ko ubuntu bumaze kugikiza kikaja muri paradizo. Ndabizi ndakujaniranye. Paulo avuga ngo twakijwe kubw'ubuntu biciye mu kwizera, kugira ngo ntagire uwirarira. Praise God. Ariko ni ingabire y'Imana. So tuko turavuga ubuntu bw'Imana, tuko turavuga ivy'Imana yakoze ku musaraba, muga tukavyakira biciye mu kwizera. So that's ntushobora gutandukanya igikorwa cy'umusaraba n'ubuntu bwayo, kuko gisigurwa n'ubuntu nyene. Ubuntu busigurwa n'ico gikorwa nyene. Hari abantu badatahura, donc agakiza araba ko agakiza twakaronse ku musaraba, abandi bagakiza twakaronse azutse, Kristo Yesu yazutse. Umwe mwifata gute? Ugupfa n'ukuzuka n'igikorwa cy'umusaraba nyine, kuko Yesu apfira ku musaraba, muga nyuma y'iminsi 3 akazuka. Tuko turavuga igikorwa cy'umusaraba, igikorwa giheze cya Yesu Kristo. Tuko turavuga ugupfa n'ukuzuka. Ntushobora gutandukanya ugupfa n'ukuzuka kwa Yesu Kristo, ni igikorwa kimwe. Yes, Paulo cyarivuga muri Korinto wa mbere cya 15 karavuga ati nimba atazutse ibyo mwizera n'ibyo busa, rero ntiyozuka atapfuye. Kandi habibwa igibora ariko kazuke kitabora, bisaba ko apfa kugira ngo azuke. Yes, ntushobora gutandukana ko twovuga ngo agakiza twakaronse mu gupfa kwiyo ngo cyangwa twakaronse mu kuzuka kwiyo. Gupfa no kuzuka niho hahagaze ubutumwa bwiza. Yes. Tugende ku ikibazo kivuga ngo ubuntu bw'Imana n'ivyagezwe. Ivyo bintu bitandukanye gute? Uko twavuze ngo nco gisigura. Mufashe tugamba tuze gutandukanya ibyo bintu bibiri, dusigurire ivyagezwe. Tuko turavuga ivyagezwe turabona mu canditswe c'abaromani, twohera nko kuri Romain 7 ugahera ku murongo wa mbere kumanuka, bariko barabisigura kwabandanya no ku gice c'8 chapitre 8 bariko barasigura mu buryo bwaguse. Rero tuko turavuga ngerageje kubica mu majambo make, ico no kwita ivyagezwe ni ibintu uronka ku bw'inkomezi zawe, ni ibintu uronka muri mérite zawe, kubera ko peut-être amashuri yawe, amahera yawe, umuryango wawe wabikoreye, ukora cyane, uri umuhard worker, I don't know ukuntu bisigura, ariko ivyagezwe wumve ko nico kintu wumva umengo wikoreye n'inkomezi zawe, kubera ko urabishoboye. Ivyo nivyo vyagezwe. Ni ntanze akarorero mu isezerano rya kera, Imana yabwira abantu bayo ati ni wagendera mu vyagezwe vyanje, ni wakora kugakora iki, nzoguha umugisha. Muri ico gihe bari mu isezerano ry'ivyagezwe, bisigura ko nibakora ivyo Imana ibabwiye bazohezagirwa. Ntibashobora guhezagirwa batabikoze. Bisigura ko uwo mugisha bawukoreye. Urukura vyumva? Bisigura ko ivyo bintu uwo mugisha bari kwararonka bawukoreye ni biri muri mérite zabo. Mugabo mu isezerano turimwo Paulo avuga ngo atugendeshereza mu vyagezwe vyiwe, angendeshereza mu ntsinzi yiwe. Bisigura ko ubu singendera mu ntsinzi kubera ko nakoze, ubu simpezagirwa kubera ko nakoze. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iragahezagirwa, yaduhezagiye imigisha yose hano hejuru yo mwijuru muri Kristo Yesu. Bisigura ko tumaze kuvuka muri Kristo Yesu
tumaze kuvyagwa n'ijambo ry'ukuri twavyawe n'ubwo buntu bw'Imana twisanze muri ubwo buntu bw'Imana ubico turiko turabamwo ntituriko turakora kugira ngo ducike ahubwo yabanje kuducikisha kugira ngo dutangure gukora ico nico rero no kwita ubuntu kuko ivyagezwe urakora kugira ucike mugabo ubuntu bw'Imana ubanza gucika hamukagaragaza ivyamwa by'ico wacitse so ubuzima bw'umwana w'Imana agendera mu kwizera ubuntu bw'Imana n'ubuzima bw'umuntu yizera agendera mu vyagezwe ubwo buzima butandukanye gute bonheur Icambere cyo Paul avuga ngo ivyagezwe biragororotse umuga ntaho bigira umuntu mugororotse byo byo bire muga ntibishobora kugira umuntu wera rero ubugendera muri ivyo musanzwe Paul aca azana hana katusigura ivyerekanye n'umuntu agendera mu buntu nawe wenyine akaca bivuga akaca avuga ngo ndico ndi kubw'ubuntu bw'Imana sindiko ndagerageza kuba ndico nsanzwe ndi kubw'ubuntu bw'Imana akaca yerekana ingene yahamishengero akerekana ingene atakintu na kimwe cyari cyamukarifya kuba intumwa avuga ati je nagenda nica abantu nagenda mpamishengero mugabo uno munsi mvugira iryo shengero nyene uno munsi ndiko ndabwira ubutumwa bwiza abantu kugira ngo bacike nkanje rero umuntu agendera mu vyagezwe umuntu yizera ivyagezwe cyangwa agendera mu vyagezwe no uri kararondera kurondera icyo usanzwe uri usa n'uri kararondera gusa uko usanzwe usa uri kurasa n'umuntu ariko ararondera gucika icyo yarasanzwe ari icyo nico kirima cy'umugwanizi kuva mu itongo rya Eden icyageze cyari gihari no kumvisha umuntu yuko uriye kuri iki camwa urashobora gusa n'Imana urashobora kumera nk'Imana kuvyo kumenya ikibi n'ikizo urashobora gucika ikindi kintu mugabo ikinyoma gihagaze ngaho nyene nuko atacugiye gucika kiretse icyo yakugitse twaramaze gucika birivuga ngo turi biremwa byayo byaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo rero tumaze kuremerwa muri Kristo Yesu cyo tuza gukora ibikorwa byiza ivy'Imana yateguye n'ibikorwa dukora si ibyo twiyumvira mu buntu bw'Imana igikorwa cyose dukora n'ibyo yateguye kera icya kabiri mu byo tuko turakora yateguye kera ni nayo ikigaruka kubidushoboza kubikora si umuntu icyagezwe n'umuntu ariko aragerageza gukorera Imana ariko ubuntu ni Imana ikirakorera mu muntu aha rero mu vyerekeye n'isezerano ry'ubuntu cyo dutahura cyitwa obedience kumvira kuko niho hacaza kumvira icyo Paulo acavuga ngo abagendeshwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana uno munsi cyageze dufise ni obedience kwijwi rya mpwemu yera riturongora nk'abana b'Imana yes David nibaza ko ni teme yagutse cyane uri kuravuga ivyagezwe ukavuga n'ubuntu bw'Imana n'ibintu bidashobora kubana na gatonya kuko aho ubuntu buri ivyagezwe ntibihari kandi aho ivyagezwe biri ikintu giteye ubwoba nta mpwemu y'Imana hari kuko presence ya mpwemu yera yempoza ikirere cy'ubuntu bw'Imana kuko gushozwa na mpwemu yera niko gushozwa n'Imana muri wewe bivuga ngo nzogendera muri bo nzogerera muri bo mb'Imana yabo baba bana banje bisigura ko iyo Mana imiri kiragendera muri twebwe nikiragendesha n'ubuzima bwacu Paulo avuga ngo sije nkiriho ni Kristo ari muri je witse that's grace gute Kristo yaba muri wewe ubwo nibwo buntu bw'Imana ni Kristo ari muri jewe ivyo nkora byose nkiri muri no mubiri ndabikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yahunze akanyegura bisigura ko nimba uri munsi y'ubuntu bw'Imana nturi muri cya kibazo cyangwa ibi nibi ngo bizogenda gute ibi nibi ngo nzobiheba gute abajene bagenzi bacu baracafise cya kibazo ca eske tuzokizwa gute bitarakunda ko duheba biriya na biriya ntibihagaze yuko ntukeneye kubanza kubiheba kugira ngo uze gukizwa ahubwo ukeneye kwakira umwami Yesu Kristo kugira ngo agufashe gukira siwe wikiza ni waza kugukiza you understand ikibazo gihari umuntu arakenera kubanza gukira kugira ngo aze ku Mana ahubwo ingo iyo nyene bari gukiza kuko yakubari ati ni muza barushana baremerewe praise God unwa kurije unwa ku mazi ntanga ntazosogira inyota ukundi so that's grace turatabura yuko ntidukeneye kubanza gukora ahubwo twakira Imana ikorere muri twebwe bavuze ngo Adamu wa mbere Adamu wa kabiri bisiguriye mbega Adamu wa mbere atandukanye na Adamu wa kabiri gute wanda dusigurira Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri amute dusigura ko batandukanye Adamu wa mbere ni isoko rya hase y'abantu ni isoko ry'abantu niwe Adamu wa mbere uyo nawe yarananiwe umunsi umwe ananijwe n'umugwanizi muga hariho iyindi chance hari undi muryango Imana yari yarashizeho kandi na Adamu wa kabiri ajara umuntu birivuga ngo niwe muhuza w'Imana n'abantu kandi nawe nyene n'umuntu yategezwe kuza ameze nka Adamu kugira ngo akize abavuye kuri Adamu ikindyohera nico Paul acavuga ngo ibyiwe ngo igikorwa cy'ubuntu ntikimeze nk'igikorwa cyaha cyakozwe na Adamu kuko ico cyashikiriye abavuye kuri Adamu kugeza kuri Yesu Kristo
mugabo igikorwa cyo kugororoka igikorwa cy'ubuntu bw'Imana cyo cyahereye kuva ku bavuye kuri Adamu gushika kuri Yesu Kristo n'inyuma yiwe n'uno musi kiracyashika kiracyadushikako rero bice bangwa bakira ingabire y'ubuntu n'ubuntu busagutse rero ndigo turavuga Adamu wa mbere twe turavuga hasi Imana yari yashize mu isi irananirwa umunsi umwe. Adamu wa kabiri nawe ni Yesu Kristo yaje yambaye umubiri yaje asa n'umuntu kugira ngo akize umuntu yemeye kwikorera icaha mu mubiri wiwe kugira ngo akize icyaha cyari muri kamere mere kacu. Uwo niwe Adamu wa kabiri. Hareko icyo bavuga icyo bita Adamu wa nyuma. Niwe Adamu wa kabiri mugakwereka ari we wa nyuma kuko nta wundi azoze nyuma y'igikorwa cyo gucungura abana. Amaze gucungura abana b'abantu nta kindi gikorwa kizosubira. Bonheur arakivuze mu buryo bwagutse cyane ariko twongere ko dusurinye neza yuko Adamu wa mbere yari umuntu afise ubugingo. Adamu wa kabiri nawe ni mwemu itanga ubugingo n'abantu babiri batandukanye. Umwe arafise uwundi nawe ni sous. Praise God. Umwe arafise ivyiwiwe n'abamukomaka mwose bazoronka ubuzima. Mugabo Adamu wa kabiri he is the source of life. Umuntu akwamvuga ibyiko cy'umusaraba mufatiye nashaka mvuga iki ijambo ry'Imana ngo ari ku musaraba ngo byose birarangiye. Niko yaje atubwira. Ku mwana w'Imana n'ibikintu byarangiye. Ku mwana w'Imana. Ku mwana w'Imana. Birivuga ngo nta rubanza ko ari muri Kristo Yesu. Cyambere coco twe ntituzorenguka imbere y'urubanza ko haramaze guhera. Yararurangije. Ica kabiri ivyerekanye nuko nkoranza nibimazi kugira ngo nemegwe n'Imana yaramaze kubirangiza. Yaracizeho inzira yuko muri we ariho nshikira ku Mana. Yararangije ivyerekeranye n'ibikorwa byanje atanguje ivyerekanye n'ibikorwa vyiwe. Yarakuyeho jewe ashizeho jewe muri we. Ico Paulo avuga ngo ndiho ariko si jewe nkiriho ariko ni Kristo ariho muri jewe. Mu yandi majambo yarakuyeho jewe kuko jewe imbere y'Imana nari namaze gutsindwa n'urubanza. Jewe imbere mwisi sinashobora kwikiza. Jewe mu vyerekeranye no kugororoka nagumye ndi hasi. Birivuga ngo ntibashikiriye ubwiza bw'Imana. Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Aho hantu sinigeze nshobora gushika. Ubu yari jewe. Mugabo acatanguza icyo nita jewe muri we. Ico rero nico yaratanguje. Yararangije ko mvuga ngo jewe sinashobora gushika imbere yayo. Mugabo hari cyatanguye. Jewe muri we ndashobora gushikira Imana. Yes. Amen. Ijambo ry'Imana kandi ngo ninamara kumanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera kamahanga yose. Iyi savuga ni mbega bashatse kutubwira iki Davi? It means hariho ahantu yajava. Birivuga ngo nta waduze atari uwamanutse. Hariho ahantu yaduze niho yarajavuye. Rero ko baravuga ngo ninamara kumanikwa zo kukwegera kamahanga yose nicyo ko yari yaraziye. Iyo niyo mission yari yaraziye yuko ninamara gupfa abantu bose bari barazimiye, abantu bose bari baratakaye baciye mu nzira zitarizo, bose bazoronka umuryango wo kwinjiramo ko baratubarira ko hari igitambara kingira hera ntitwashobora kwinjira. N'umuhereza agiye atiteguye murabizi mwese yapfirayo agiye guserukira ubwoko bw'abantu bwo bw'Abanyisirayeli. Mugabo Yesu aravuga ati ibintu ntibishoboka, nzomanikwa hanyuma igitambara kingira hera gitabugwemo kubiri, nicamara gutabugwamo kubiri nzokwikugera kamahanga yose. Bugi ikindi kibazo cyambaza eske abantu bose barakijijwe, isi yose yarakijijwe? Yego canke oya? Come on. Yego barakijijwe. Mugabo si bose barakiriye ngabire agakiza Imana yatanze. Kubera ko umugambi w'Imana kwari gukiza isi yose. Bibiri kiravuga ngo ninamara kumanikwa nzokwikwegera kamahanga yose. Bisigura ngo amahanga yose azokizwa. You understand? Amahanga yose Imana yarakijije, mugabo si bose barakira ingabire y'agakiza. Rero ikibazo cyo kiba ni eske warakira umwami Yesu Kristo, warizeye yuko Yesu yokubera umwami n'umukiza mu buzima bwawe, kuko ni decision personnelle. Imana yaraduhaye choix yo guhitamwo, yaraduhaye ubushobozi bwa choix. Nico gituma Bibiri ivuga ngo ubuntu bwadukijije ariko tubyakira biciye mu kwizera. Bisigura ko ubuntu bwarakijije mugabo kugira nakira ivyo akaroro notanga ni ndiko ndarabukundo bivuga kugira ngo umuntu wese ashobore kubitahura ko bumvise ngo bose barakijijwe bwate ivyo bintu nibiki. Mugabo akaroro notanga ni guki leta iratanze imfashanyo ntange akarorero tuvuge y'imisegetera nizo mpora mbona bakunda kugira baratanze imfashanyo y'imisegetera baciye bayishira ku ma zone yose yo muri Bujumbura ati umunyagihugu wese agenda tore imfashanyo ya leta y'imisegetera nk'ibiri bisi mu migambi ya leta. Bisigura ko igihugu cyose cyaronse umusegetera, igihugu cyose inzu yose yaronse umusegetera. Uravyumva? Mugabo ugasanga umunyagihugu hariya ntiyagiye gutora umusegetera wiwe. Ese ko umunyagihugu yaronse umusegetera ntiyawuronse?
umusegetera watanzwe mugabo ntaraja kuwakira. Ico nico kibazo gihari. Agakiza karatanzwe ku isi yose mugabo si twese turakakira. Yeah. Petero acabisigaje avuga ngo ico Imana yifuza nuko bose bakizwa. Ntimwibaze ngo utebeje isezerano ariko irindire ko mwese mukizwa. Umuryango w'agakiza warugururiwe abantu bose. Hasigaye korera abo bose binjira muri uwo muryango w'agakiza. Yes. Tuje tugira ko umujambo twavuze byinshi bitandukanye ariko muri kurusi wacuze ubiheza wewe rero. Ndagusaba gusoma amajambo mu majambo gusa uvuge gusa acu dusigura cyashatse kutubwira. Navuze ati mbega ninde yizeye inkuru zacu kuvyo twavuze ku mwami wacu ku giti igorogota aho Imana n'abantu bahura. Mu majambo make ninde yizeye zino nkuru zacu kuko uzizeye turabimenya ibikurikira. Ntiwizera gusa ariko umaze kuzizera urakira. Ino nkuru umaze kuyizera y'umwami Yesu utegerezwa gukira. Uca wibaza ikibazo kimwe abantu benshi bakunda kwibaza ati mbega narakijijwe, mbega naramwizeye iraba. Ariko aravuga ngo mbega ninde yizeye inkuru zacu, bivuga ngo kwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo. Inkuru zacu nta kindi atari ijambo rya Kristo. Yego yarakavutse. Hawaje avuga nti ku giti igorogota aho Imana n'abantu bahura. Turabiswe mu itongo rya Eden habayeho gutandukana k'umuntu n'Imana. Mugabo ku musaraba harabayeho guhura kw'Imana n'umuntu. Harabaho guhura kw'ibintu bibiri, ukugororoka kw'Imana n'urukundo rw'Imana. Mu kwica Yesu Kristo Imana yerekanye kwigororotse. Mu kumwica kandi yatweretse urukundo twebwe kuko ntishe twebwe. Twara abanyabyaha bivuga ngo bose ngo ingero y'icyaha niki n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Ingero y'icyaha yarahabaye, urupfu rwarahabaye kuri Yesu Kristo. Mugabo ingabire y'Imana nayo nanje narayihawe. Imana yarazanye ibintu bibiri, ukugoroka kwayo kuri Yesu Kristo itwereka n'urukundo rwayo kuri twebwe. So ubu umwana w'Imana amaze kwizera igikorwa c'Imana twaciye hirya no hino turavuga ivyerekeye igikorwa c'umusaraba. Nubuhe buzima bukwiye kuranga rero umwana w'Imana inyuma yo kwizera ibi bintu? So ubuzima buranga umwana w'Imana yamaze kwizera ni bukurikira. Ikintu cya mbere Bibiliya ivuga ngo icyatumye pfira bose no kugira ngo ntitube tucinezereza ariko tube tunezereza wadupfiriye akatubambika. Ni principe y'umwana wese. Wavuze ngo ibyagezwe, wavuze ibiki ariko igituma turi muri nosi si kugira ngo tubeho mu migambi yacu, kugira ngo tubeho mu mugambi w'Imana. Paulo aragira ahantu yumva ari kararaba ati mbere ibintu bimeze gute, akaraba ati jewe kugenda n'inyungu kuri jewe, gupfa n'inyungu ariko kubaho ni Kristo. You understand? Ahubwo ibyo babyiza ko umwana w'Imana nuko yo kwigira mugabo ntugende hatageze, kubera ko nimba ukiri ngaha hari umugambi w'Imana Imana yateguye kushora kuburi kurarangura. So igikomeye cyambere sinogira ngo kora ibingo gira ingesi zingi, ahubwo icyambere tangura urangura umugambi w'Imana yaguhaye kuri nose. Ibibazo byo mu isi byogabanuka iyo wewe bonheur naka ari karabaho ubuzima yagenewe kuba ari karabaho mu mugambi Imana yamuteguriye imbere y'uko isi y'ijuru bibaho. Yeah. Ukuravuga ibintu byo kubaho. Bivuga ngo iminsi yacu yanditswe mu gitabo cy'Uhoraho yashinzwe hatarabaho no. It means hari iminsi yanje Imana yari yaramaze kudesigninga ari imbere y'uko isi baho. Nkeneye kumenya iyo minsi ikisigura ku buzima bwanje. Nkeneye kumenya Bibiliya ivuga ngo unyigishe guharura iminsi yanje. Praise God. Teach me to number my days. Glory to God. Umutima wanje kubwenge. Yes. Tugira umutima w'ubwenge. It means by the way iyi n'umurongo uri mu ndirimbo yacu igomba kuza kandi ntituzi ko ari igiri kurikire cyari izosubire dusize indirimbo nyinshi mugabo tugomba kudesigira ikurikira ariko ino murongo urimo teach us to number our days, twigishe guharura iminsi yacu tumenye teski n'igiki kintu dutegerezwa gukora uno munsi. Hamugera muhira mu ijoro watashwe bwa ati nigira niyevariwe na byakenze gute, nakoze iki mu bwami ndiko ndakorera, n'igiki nungutse, n'igiki nunguye ubwami ndiko ndakorera. Praise God. Bivuga ngo turiho mu gishingo ca Kristo, we are ambassadors of Christ. Uri kurabaho ntubeho ku nyungu zawe, baho ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Niho nibyo wewe ushaka bizogira ikimazi kuri wewe nyene. Hari gihe wibaza ngo je nshaka iki, je nshaka iki, ugasanga uri kuribesha. Burya umutima uribesha gusoma ibindi byose, ariko ico dushaka ni cy'ubwami bw'Imana bwari bwarateguye kera, n'icyo Imana yari yarateguye kera. Ico nico by'ukuri dushaka. To conclude, twavuze byinshi bitandukanye
twaciye hirya no hino ivyerekeye kubaca umusaraba amajambo abiri canke atatu yerekeye kubaca umusaraba n'umwana w'Imana n'umwana w'Imana tuvuze kubaca umusaraba muri conclusion nuko ni hagakiza gatanguri niho dutahurira umutima w'umugambi w'agakiza ku Mana uko adapfuye ndushobora gukira ikindi naco no conclure ko nuko ino nkuru gushika no munsi jambo yaravuga ngo inkuru y'umusaraba n'ubushobozi bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana kuri twebwe abizera iyo two turavuga rero jambo y'umusaraba niho ivyimviro vyacu bikwiye kurengana ngaho tunabandanye igihoca umusaraba abantu bazingo kigarukira kugupfa gusa ariko turabandanya no kukuzuka kuko ubuzima bwazutse nibwo dukwiye kuraba cyane habibwa ikibora hazutse kidashobora kubora yes nkuko umuyaga uhuta ntumenye uva niyuje ni kubyo namwe mu wese amera man of God aho uri warizeye mwami Yesu Kristo menya ko uri kindi kintu ntukiri wa muntu asanzwe ntukiri wa muntu yavyagwa na papa na mama bivuga ngo bamwizeye babashe gucika abana b'Imana no batavyawa no kwifuza ko mugabo praise God hariho ikindi kintu wacitse mu kwizera umwana w'Imana so ico kintu rero kirafite ivyamwa vyacu kirafise ubuzima kibaho kirafise uburyo kibaho ku munsi ntugisa n'abandi urafise uburyo ujya you have to read the Bible uteza kujijambo ry'Imana day by day ku munsi ikindi naco novuga nka conclusion y'ikogo cy'umusaraba no batekerera gikomeye cyane conclusion ikomeye cyane genda kuri YouTube ya Victoria Estime haro conclusion y'ikogo cy'umusaraba cyitwa kuruse right kuruse gisigura umusaraba genda rero urabe conclusion guhera ku ntango gushika ku mpera conclusion tubatekereye irimwo mu kurangiza neza reka nsabe Victoria Estime watugiriye freestyle aga freestyle gatoya Justine kurangiza turangize twakira bavuga ubutumwa kandi n'abaririmbyi turangize neza sha Davina ahera by Ipenda Sound featuring Victoria Estime on va buryo kwera sigihushane cyukwirabura bavuze ukwera ntibaba bavuze ibara bavuze ukwera no bavuze kamere k'Imana niko bitukwera kuko kwera atari ikintu none umuntu yavuye mu ijuru ngo azacungura abantu ntihakenewe ibihano ngo ngorogwe hakenewe ijambo ry'Imana ngo mpindugwe ntihakenewe ibikorwa kugira nkizwe ahubwo hakenewe ukwizera kugira ninjizwe sinirati ibikorwa byanje na gato nirati igikorwa giheze cya Kristo yamani tugire ko na bonere kuri Omega ko dukikijwe n'ivyabo nabingana uko dutumbere Yesu ni nawe nyanduruko yamifundi hinda muri cakiyaga kuyimpungisha ntivyari moeka namba mwana kunda yizera ama kuyigendera katabwoba mwana kunda yizera tugende wonderfully fearfully meditating iki gihe joya wito wa papa boom wonderfully fearfully meditating joya wito wa papa yamani merci beaucoup nubona bashimira cyane cyari ikiganiro cy'ubwiza nabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye kugatubane namwe muri kino kiganiro numva ari ibintu by'agaciro kuri twebwe so tuzosubire kandi mu kiganiro nk'iki yari ihuize Cedric kuri micro za Africart Gospel TV mwarahezagiwe cyane